Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu Kristo nashimwe. Bene data mukurikirana Intahe Ngirakamaro, ndabaramukije mwese mwiza y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndaramukije umukozi w'Imana Fabrice Nifasha. Ego nanje ndanezerewe cyane kongera kuronka umwanya nk'uyu maze gukurikirana intahe bene data bagiye bashikiriza ngaha. Naje nari mfise iby'Imana yankoreye mutima, nagumye numva bidudubiza cane, naje nifuza yuko nzoshinga intahe. None rero nico gituma nongeye nanje gusaba umwanya yuko noshobora gushinga intahe nkavuga iby'Imana yankoreye, kuko ni byinshi cane. Umwami wacu Yesu Kristo nashimwe. Ku mazina nkaba nitwa Habimana Desire, nkabasanzwe ndumujena mu ishengero rya Panigoti y'Ubujumbura, misiyoni y'Ubujumbura, ubwiriza n'itenga lokale, ariko nkaba imba mu Rubirizi. None rero ariko nimukiye mu Rubirizi canke nimukira muri misiyoni ya Bujumbura, mvuye muri misiyoni ya Rusagara mu bubwiriza bwaho bitwa Kunyabagume, niho narisanzwe nabatirijwe, niho nimutse mva. Imana yacu nishimwe cyane. None rero intahe yanje ni ndende, ariko nzogerageza kuvuga ibyagiye binkora ku mutima, byankoze ku mutima kurusha ibindi. Ubwa mbere ho nagomba mvuge ukuntu navutse nk'uko wavutse, ariko je cambukira mu muryango w'abantu babanye, novuga badakundanye, kuko imisi nabayeho mbona papa na mama sinigeze mbona batwenga sinigeze mbona batwenga. Imisi nabayeho nabona papa yama ariko arakubita mama, yama mukubita cane, muhira kama ingorane n'induru. Ibyo rero byarabayeho ndabibona, kandi ntibyanezeza na gatoya. Rero muri gushinga intahe kwanje ndavuga ukuntu Imana nayibonye, ndavuga ukuntu Yesu namubonye, ukuntu yabanye nanje mu pfubyi naciyemwo. Hageze igihe kimwe umuvyeyi wanje ari we mama araja kwitaba Imana, ariko imbere yo kwitaba Imana hari ibintu yagiye anyigisha, ari byo nshaka kubanza kuvuga. Ndibuka igihe kimwe nararose inzozi, ndota inzozi zitameze neza, ndota abantu bariko baraniga, hama ndasemerera ntabaza, ndahamagara papa, mama, haraba n'umwe yoza kuntabara. Ico gihe mu gitondo naravyutse ndabwira mama wanje ati mama, sinzosubira kwirarana kubera bahatswe kuniga, muranka kuntabara. Ico gihe mama wanje yaciye ambwira ati mwana wanje, niwasubira kurota inzozi nk'izo ntuzosubire kumpamagara, uzohamagare umugabo witwa Yesu. Uwo ni wamuhamagara niwe azogutabara. Kuko nubwo twokoranya umuryango wanje iyo ukagera, tugakoranya umuryango wa so wawe iyo ukagera, tukakura ryamika hagati yacu, izo nzozi wabonye
abantu babonye bagomba kugutwara nubwo boza ntitwokubona cyangwa ukaduhamagara ntitwokumva. Ariko ndakubwiye umuntu uzohamagare umugabo yitwa Yesu Kristo, uwo ni wazocaza agutabare. Amaze kumbwira uko naguma ndondera ati none uwo mugabo Yesu Kristo ari hehe? Arambwira ati umugabo Yesu Kristo ari mwijuru, ariko umuhamagaye arakumva. Uzoze rero umuhamagara ubonye ibintu bigutera ubwoba. Amaze kumbwira amajambo naciye ntangura kwiyumvira none uwo Yesu nzomubona gute. Arambwira ati niwaryama uryamye uzoza urarusenze. Arambwira ati ikigira kabiri igihe uzosubira kurotera izo nzozi uzoca uvuga ati mu izina rya Yesu Kristo mwaratsinzwe. Amaze kumbwira iryo jambo byaramfashije. Narota izindi nzozi ziteye ubwoba nkaca nsemerera mvuga ati mu izina rya Yesu mwaratsinzwe. Ndabivuze nkaca nkira, ibyagomba kuntwara bigaca byiruka. Ntangura kubona yuko rya zina rya Yesu Kristo ari izina rikomeye. Ntibyatevye mama wanje aragwara ingwara ikomeye. Agwaye ingwara ndamubona ari muhira yararemvye. Igihe kimwe arampamagara arambwira ati Desire mwana wanje, nanje nditaba. Maze kwitaba arambwira ngo turabe ikaye yawe. Ndamwereka ikaye nari mfise ico gihe, acambwira ati mwana wanje amashuri so wayantesheje ntazo yaguteshe, uzokwige uzobeho uhembwa na leta, ntuzobeho muri buno buzima. Yongera arambwira ati Desire mwana wanje ibyo uzogomba byose uzohamagara umugabo witwa Yesu niwe azokubera inyishu mu bibazo byawe. Ikindi gihe arambwira ndibuka nari mvuye ku ishuri mfise rendezvous ku mupira w'andi bana, hanyuma barampamagara ambwira noza amasahani. Ico gihe namugabiye ica mbigira, ngarutse arambwira ngo mwana wanje ntugire ngo bizokwamuko, hazogera igihe umwe yoza amasahani uyu munsi uwundi ayoza nk'ejo, mwebwe nyiri muzobyibwiriza. Ico gihe nabifashe ibisanzwe sinamenye ibyo arambwira, kuko nari umwana mutoya cane niga mu wa kabiri primaire. Hanyuma bigenze uko ndaja kw'ishuri. Ngiye kw'ishuri niho nabona abanyeshuri bahagurutse twigana, mbona baravye mu idisha, nanje ndahaguruka ndaraba. Ica mbona umuntu bajanye kwa muganga. Umuntu bajanye kwa muganga ari mama wanje. Sinasubiriye kubona irengero ryiwe guhera uyo munsi. Mama yaciye yitaba Imana. N'amaziko yiwe sinagiyeko. Mama abarasezeye iyi si. Ica mbaho rero mu buzima bw'imfuvyi, mu buzima bukomeye cane, mu buzima bubabaje. Aribwo nzobandanya mvuga muri intahe, aribwo nzobabwira ukuntu nabonye Yesu antabara. Subiye inyuma rero muri bwa buzima bwo kubona papa na mama, papa yama yakubise mama amubuza gusenga. Mama nawe nkumva mubwira ati ntuzombuza gusenga, ati warondeye ikinyica kuva kera warakibuze, ariko isaha yanje niyagera Yesu azondekura azontwara. Hanyuma rero ico gihe ndibuka umunsi batubikira ko mama yitavye Imana, twari gusoroma ivyema ahantu baraduhamagara turitaba turataha muhira. Dutashe batubikira yuko mama yitavye Imana iyo rari kwa muganga. Bamaze kubitubwira ica nibuka ryaja mama yavuga waronde ikinyica kuva kera warakibuze. Ica ndumva yuko papa ariwe yishe mama. Abantu benshi baravuga ngo nta wundi yishe ujya muvyeyi, ni uwo mugabo we yamwishe. Mamaze kuva rero yuko bavuze ko ari papa yamwishe, ngaca ndabukuna baramukubita. Ica mbaho numva papa ndamwase ko ari umwicanyi, ko ari wishe mama wanje. Maze kumva ko ari wishe mama,
icariyo mbaho ubuzima bukomeye bwo gutuntura mutima kubana n'umuntu yishe mama wawe urumva ko cari ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero nari mfise bashikanje babiri bakuru, umwe yari yarigiriye ku mugabo, uwundi nawe acareomoka ntiyasubira kuba muhira. Ica mbaho muhira jewe ndi mukuru, ari jewe mukuru kuri batoya twakurikirana, bwari ubwana butoya. Rimaze ugenda uko rero mutama ico gihe afise abagore babiri, aca dutwara kundi mugore agira kabiri. Uwo mugore agira kabiri tugiye kuba iwiwe, baradufashe nabi kweri, ariko Imana yo mwijuru iramenye ko ntitabara umuntu. Haca haragira rya jambo rero mama yambwira ngo umwe azokoza amasaha no munsi uwundi ayoze nk'ejo. Bica bishikira gashikanje nari mfise na petit frere yankurikira, nibo boza amasahani, umwe akayoza no munsi uwundi akayoza nk'ejo. Kandi uwo mugore wa papa yagira kabiri yari asanzwe afise abandi bakobwa bakuze n'abandi bahugu bakuze, ariko bobo ntibigera boza ayo masahani. Igihe kimwe kagashikanje koza amasahani, sinzi ukuntu byagenze, haja mw'isabune. Hagiye mw'isabune baramukubita, bamukubisa ariko ararira. Twariko turafungura, bamwagiza ngo yogira amasahani nabi ngo acaja mw'isabune, nico gituma ngo ijya tiko turafungura ziri mw'isabune. Kariko kararira rero, ica ndaraba abakobwa bose bicenga ukuntu bangana, ica ndibuka yuko abo tuva mu ndimwe ari boza amasahani gusa. Iyo navyumvise, ica nibuka rya mama yambwira ngo hazogera aho umwe yoza amasahani no munsi uwundi ayoze nk'ejo. Ndaryibutse, naciye nturikisha ndarira, ica ndahaguruka, ica ndagenda kuryama. Maze kugenda kuryama naragize intuntu ikomeye, ntangura kwiyumvira ukuntu twozova aho hantu tugasubira kwibana mu nzu twahoramo tubamo kera. Nkandika ikete ngo nandikire mutaba, nabwiye ati tugowe muri ubu buzima tubayeho ngahantu badufata nabi. Nkajyandika iryo kete ariko nkatinya kurishikiriza papa wacu yatuvyara. Nkamasenga Imana avuga ati none wa Yesu mama yavuga azontabara ko ntaramubona. Wa Yesu mama yavuga ari watabara barushe ko ntaramubona. Rero Yesu sintu yabigenjeje, acatera ugudahuza hagati yo mugore wa papa na papa. Umunsi umwe nza havuze ngo Desire, tekera ibintu byanyu byose mwazanye ngaha muri no rugo, muhoci mugende dusubire hariya twaje tuva. Kubwanje nanezerewe cyane mpaka kwitira hejuru, caratora amasafuriya n'amasahani byose twari dufise byose, sharateka ibyo twari twazanye ahantu papa yarinjiye uwo mugore, dusubira mu nzu twara twamo kera. Dusubiye muri iyo nzu rero nije naciye nza kuba ujejwe ibyo mu rugo gose. Nije nabenya ati nta nkwizi hari, nta burudu buhari, kuko nije nari mukuru. Karaho mubona niga mwaka wa gatatu primaire, mba nari nkiri umwana mutoya. Nije namenya ati tujya gutya nabo toye ibyo wanje. Mama yapfuye asize umwana, ntiyari bwakwize n'imyaka ibiri yo yari buramwongira nk'amezi makeya. Nije naciye mbaho, arije ndamwoza, arije ngira kira gitu cyose umuntu akora umwana, yanyankahanagura ibintu byose. Ndaba muri ubwo buzima. Nibuka igihe kimwe ngenda gusenya inkwi, imvura iragwa, iguye haje imvura igwa ikaba ifise umuyaga mwinshi. Hanyuma irampindukiza ndabye inyuma ndiko ndarira, nikureza nkwi ndarira, avuga ati na wa Yesu mama yambwira sindamubona. Ngena rinzira ryose iyo mama adapfa simba ariko ndagogwa nkuku, na wa Yesu mama yambwira sindamubona, ndiko ndarira cyane. Hama rero ibyo birambaho ndamurwa buzima. Hanyuma ico gihe ngarutse inyuma gato, murumva nubwo nari mu buzima, nasenga muri Sunday, nkagenda kwishengero bakatwigisha ijambo ry'Imana, nkumva bavuga wa Yesu, mugo nanje wa Yesu sindamubona ngo ntabare, wa Yesu mama yambwira sindamubona. Ibyo bintu kama bintuntuza mutima. Yiga amashuri ndagera 6ème, ngize 6ème, mutama wanje ashaka ko mpeba ishuri, yashaka ko mpeba ishuri nkaca mbasha kumwanka gose, nkajyaje mama yambwira. Papa nshishika kumwanka bikomeye cyane.
hama rero kugeza aho nza ndamwitwarira abashinga ntahe nkamwitwarira ndamwitwariye mu bashinga ntahe abashinga ntahe bagaca bamuhanura kugeza aho ndiga ndagira mwaka w'indwi ndaja mwaka w'umunani. Ngeze mwaka w'umunani sinigeze niga igice ngo mbatizwe. Icatumye nanka kwiga igice mbatizwe nticari kindi, narigeze kumva mutama wanje ariwe papa ariko aravuga abwira undi mutama avuga ngo nta Mana ibaho. Ico gihe yavuga ngo abantu babesha ngo Imana irabaho ngo nta Mana ibaho, iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye. Ati n'abantu banditse ibintu by'ibitabo kugira abantu babeho batinyana. Yo maze kumva iryo jambo narababaye mu mutima, ndavuga ati bwa bundi kwishengero baratubesha ngo Imana irahari, bwa bundi baratubesha ngo Yesu ngo arahari, kumbe umuntu apfuye ibyo biba birangiye. Yo ndavyumvise iryo jambo ariko arabwira undi mutama, nagenda gusenga ari kumara umwanya ndagira mwaka umunani byo kwigice biranka kubera navuga ati ibyo bintu by'amanyaga mutubwira imbaho muri ubwo buzima. Hanyuma igihe kimwe ndi mwaka w'umunani niho nagiye mu gikorane c'abanyeshuri kugira abanyeshuri basezerana. Hanyuma ngiye muri ico gikorane nicara muri ranje y'abandi banyeshuri, nabona kumbe nicaye muri korale baririmbyi. Hanyuma rero bagiye kuririmba imbere casigara nicaye muri yaranje nyene, ica numva ijwi rimbwiye ngo nk'ubu yabagiye mwijuru ubona ubusigaranye nande. Maze kumva iryo jwi rimbwiye yuko nagize ubwoba ndajugumira, ndavuga ati kumba abandi twigana bafite ibyo bansumbije, kumbe bo kwigira mwijuru jewe nkasigara. Ndagira ubwoba bwinshi cyane ico gihe, nukuvuga n'indimo baririmbye sinayumvise kuko nacengerera ahandi hantu kugira ubwoba no kujugumira. Ndavuga ati bwa bundi abandi barashobora kuja mwijuru kubera iryo jwi numvise ngo nk'ubu yabagiye mwijuru ubona ubusigaranye nande. Maze kubyumva rero niho haciye ntangura kwiyumvira ati bwa bundi ndakwiye naje kugenda nkabwira ko z'Imana bakanyigisha igice naje nkazobatizwa. Maze kubyiyumvira ukonya haize iminsi icanongera ndarota inzozi, ndota mbona ngo umuhero wabaye, mbona ngo umuhero waje, nkabona isi yose ngo ari umuriro, nkabona ngenda nguruka hejuru y'umuriro, nkagenda avuga ngo yo ndagowe wa muhero urabaye ndagowe, yo wa muhero urabaye ndagowe. Hanyuma rero nkabona nkaguruka nagera ku gasozi kamwe nkakurukirako nkadorurira hansanze, nkongera nkaguruka nkagenda mvuza induru ngo ndagowe wa muhero urabaye ndagowe. Hanyuma rero sije nabonye ndavuye muri izo nzozi, nazivuyemo natuntuye mutima, zazivuyemo ndiruhutse ati yo ati nariko ndarota yo tibwa bundi. Ndavuga ati byari byo byose byajwi ryambwiye ngo yabandi bagiye mwijuru mbasigaranye nandi, none nongeye kurota inzozi zerekana yuko umuhero uhari. Ati ndakwiye kwihana nkayegera ko z'Imana naje nk'igi gice nkabatirizwa. Ica ndafata ingingo yuko nkwiye kwihana nkabatirizwa. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ntagenda abona abakozi b'Imana bari bandongoye aho nasengera muri Sunday kunyabagume, ndababwira ati nifuza kwiga igice. Barabwira ati wari waratevye umwana w'iwacu twakoreze kuva muri Sunday, ati waratevye kutubwira, ati mbwa abandi batanguye kwiga igice bageze kure, nta kabuza turakwandika nawe uge mu bandi. Naciye niga igice ndacize, naciye mbatirizwa, nanje nditwa umukristo, umuntu yamenye Imana yacu nihabwa ishimwe n'icubahiro. Hanyuma rero maze kwiga ca gice, maze kubatirizwa wamenga birarangiye, ariko naciye ntangura izindi ntambara zikomeye. Yo naciye ninja mu ntambara zikomeye, mutamara arahira ko ntasubira kwiga, arankundahira amafaranga y'ishuri, ibintu birabe ibintu bikomeye, kugezaho ngenda kumwitwarira kwa chef kwa ntuze kwa segiteri baje batwara imitumba, aranka ndaja kumwitwara kw'izoni. Ngeze kw'izoni baca bampa amafaranga y'ishuri nkeneye, baca barayampa ndagenda kw'ishuri. Maze ugenda kw'ishuri baramutumako, aranka kwitaba, kugezaho bamutumako abapolisi no bagiye kumufata, kugezaho ndi kw'ishuri ndavuga ngo so baramufunze.
nahoze kumva ko bamufunze ndavuga ati none nzobaho gute ko pafunzwe nzosubira kugendera musore ni ududu canke irasiyo ko ico gihe twaba mu tuzu dupanze bizogendera gute ariko Imana irancira inzira umwaka 8 ndawiga ndawumara maze kumara rero niho nafata ingingo ati kuvaho naburana na papa ndakwiye guheba ishuri ndafata decision ko noheba ishuri fata decision guheba ishuri niho nagenda ngeze ahantu mu Rugombo ndabwira umushikari tuje nafashe ingingo guheba ishuri kubera ubuzima ndabona ntibworoshe kwa matiko tutashwara na papa ndabona ntibyonkundira hama ndabimubwiye umugabo wiwe acambira ngo reka nzogufashe kurondera ikibanza muri se c'ibitoke yaramfashije kurondera ikibanza muri se c'ibitoke ndaharonka ikibanza ndavuga ati buho bizo ni kamitende ko panzo musaba amafaranga y'ishuri gusa nta bintu by'irasiyo nzomusaba bimaze kugenda uko rero ahubwo rero byabandanije kwanka wa mutama wanje ntiyashoboye kwemera kuza amafaranga y'ishuri ntangura kwiyumvira ubuzima mbaye mu kuntu bumeze ngarutse nyuma gatoya mutama baraje kumwica muhira baraje kugira bamwice ico gihe baza kumwica je atariho ndi nari kwishuri hanyuma rero mutama ntibyashobotse ko bamwica amatwi ansumira uko navyumva bavuga yuko bo bamwagiriza ngo ibintu by'uburozi abandi bakavuga yuko ari bene wabo bagomba kumwica bamuziza amatongo baburana hama rero gihe kimwe rero ndi muri RC c'ibitoke babantu baza kumwica bahavuye bafatwa barafungwa hama rero gihe kimwe ndi muri RC c'ibitoke inza numva umuntu bahatswe kwica bavuga ngo ni jewe abo bantu bari barafashwe ngo bagomba kwihora babo bafunzwe rero maze kuvyumva ndavuga ati none mutama ico gihe agacanyagiriza ngo nije amuza aragomba kumwica urumva akanyagiza yuko baje kumwica ije nabazanye wa namusafara y'ishuri ngo bamwe bazana baza kunyica ngo nabari buzana ngo baba bamaze ibisi bafunga ngo niwo ngo bahe misiyo ngo genda bari ngo baguhereze amafaranga y'ishuri cyo ndagira ikibazo gikomeye cyane hanyuma niho ndi muri iyo research bitoke habonekana umuntu ambwira yuko hari umuntu bahatswe kwica bazi ngo ni jewe ngo bihore abo bantu bari bafunzwe arambwira ati rero ugiye muhira udoze ugenda wagabye kuko hari abantu bahize isoba baje abantu yafungishije abantu imiryango yabo yarahize kwiteza kwihora yo maze kubyumva ica numva ibyo kwiga biravuye mu mutima wanje ndavuga ati none abo bantu bagomba kunyica ko ntabazi nzohava ntaha mwikonji ntashi mwikonji muri vacances ice mbona abantu ibaze ngo nabantu ngo beza tuce tujana kumbe nabagomba kungira nabi papa rapingira none ngiye kuwande ica rero muri yose c'ibitoki biranka kusubira kwiga byanse ko nsubira kwiga nama nigunze hamavuga ati none wa Yesu mama yavuga azoza kuntabara ryari ko ntaramubona ukaba nawe ufise intaye wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntatanezera